icambere novuga uramenyana n'abantu utarucyumvira ko baba bakibaho ukababona. Harabagenda hanze bagakwamirayo ku buryo mu gihugu tubibagirwa nko musanga mwariganye primaire wowe usanga mwabanye ku gatumba ugasubira ukamubona. Cengo ukamenyana n'abandi bantu mu bihugu bitandukanye ugasanga bakubereye abagenzi beza. Ico nico cambere novuga. Bakunzi ba Mayi Media TV turasubiye kubaramutsa. Reka dushimire Uwiteka uhoraho Imana mushobora byose yo yashoboye kutushikana ya masaha tukaba tusubiye kubana namwe. Rero uje kuri YouTube uko wandike ko Mayi Media TV umaze gushika Mayi Media TV ucubona hanze sabone cyangwa subscribe ukoze atanzigo nibaza ko atakina kimwe bigutwara ni gukoza ko byonyene hama dufasha gukwiragiza buno butumwa bwa Mayi Media TV ku bandi basanzwe bakurikirana imbuga zawe canke bagenzi bawe musanzwe ufise kuri WhatsApp kuri Facebook ubarungike nabone kugira ibi biganiro vyacu bize kwama bibashikira. Rero nkuko mubibona turi kumwe n'umushitsi kuri Mayi Media TV ari ngaha no gwaruka imbere yuko atwidondora reka tubanze tumuramutse. Turabaramukije. Amahoro. Umeze neza cyane. Mu twidondora. Ego nitwa Irankunda Jackson. Muga benshi banze kwizina rya Mubu. Mustike. Kubera iki zina rya Mustike? Bo iyo zina ni izina ryo mu bwana. Kujya ko twakina umupira, ujya mupira uzinze mu mashashi. Twarawukina ico gihe nari nonze cyane. Ego niho ryavuye. Rero ninge banyise izina bivanye no kuntu nakina mu ico gihe. Ubu haba yari yakwibaraga gwati Mubu wo kwitaba. Neza cyane. Bite Mubu? Sawa cyane. Igira imenyero cyane ni ryaye. Mubu. Mvuze Mubu ni sawa. Nta ngorane. Ai murubatse mbega. Ego ndubatse. Abadamu bangahe n'abana bangahe? Ufise umudamu umwe nta mwana afise. Usanzwe ubahega mu? Mbangaha ku mutumba wa Kabere mugabo mvuka ku mutumba wa Gitukura. Mbega maze kugenda baje kujabuka hanze gufata ingendo mu gufata indege mu gafata ubwato mu gafata imiduga mu kaja mu kindi gihugu atari Burundi. Ego ndamaze gusohoka igihugu c'u Burundi atari rimwe mugase shimye kuvuga ibihugu no bana natembeyemwo. Natembereye muri Afrika iwacu nyene. Muri Afrika aho wagenze bimeze gute? Ushobora kubwira abariko baradukurikirana kuri Mayi Media TV na cyane ugwaruka rukunze kuja hanze? Byarashitse ndasohoka igihugu c'u Burundi maze guheza amashuri yisumbuye. Ngiye guhiga ubuzima mu ijambo rimwe naringiye mu by'ubuzima nubwo bitavuye bigenda nkuko navyifuza. Narabayeyo igihe kigeze ndagaruka ndasubirayo ndagaruka mu gihugu ubu ndicaye iwacu ndatekanye. Wamaze imyaka ingana gute? Oya imyaka byongora kwitora kuko naragenda nkagaruka. Amafaranga umaze kubona gwiriye wacugaruka? Ntiyagwira ahubwo narayabura nkagaruka. Ni byaha ibintu bibi by'uwo barabonye hanze canke ibintu byiza wo barabonye hanze ushobora kuratira urundi gwaruka rukura dukurikirana kuri Mayi Media TV. Icambere novuga uramenyana n'abantu utarucyumvira ko baba bakibaho ukababona. Harabagenda hanze bagakwamirayo ku buryo mu gihugu tubibagirwa nko musanga mwariganye primaire wowe usanga mwabanye ku gatumba ugasubira ukamubona. Cengo ukamenyana n'abandi bantu mu bihugu bitandukanye ugasanga bakubereye abagenzi beza. Ico nico cambere novuga. Ikigize kabiri urashobora kwisununura ugasanga uramenye nk'indimi utaruzi. Ugasanga uri kurabura yindi mico myiza cankwe mibi. Nico ni ciza kuko uragenda ubona imico itandukanye imwe ukayishima iyindi ukayigaya. Ica gatatu mu gihe vyagukunde bikagushobokera hari igihe ushobora kwisununura mu mibereho. Mugabo ivyo byo ntabwo ubishira imbere birashoboka cyane ntibishoboke. Sanzwe umaze gusohoka igihugu urabona gati ni mu Burundi niho byoshe kuhagenda gaho kubweye mu Rwanda niho hafi novuga. Cyangwa uri nk'imuyinga ukagenda ikabanga niho hafi muri Tanzania. Umaze gusohoka igihugu ciwanyu ibibi biba bibaye byinshi gusumba ivyiza. Uti umaze gusohoka igihugu ciwanyu igihugu c'amavukiro ibibi biba byinshi kuruta ivyiza sintahuye wo dutahuza. Ibibi bisumba ivyiza uko nkanje ku ruhara rw'iwanje aho ngeza ndavuga nti ubu sinoba ntinciye porogaramu ngo ndasohotse ubu Burundi
ntagwaye canke ngo nkore nkikosa mpunge ce haba intambara mpunge cawe nkavuga nti ni nk'iminsi 3 ngiye kumara mu gihugu c'abandi mugo ubu sinovuga ati ngiye kumara umwaka canke amezi 5 mu kindi gihugu ntibikunda kiretse mpunze cawe nakoze ikosa nkahunga Burundi ce ngiye kwivuza mubu wewe uravuga uti atari gutembera mare y'imisi 2 canke mbe nagwaye canke mbe nakoze nk'ikosa bigatuma mpunga igihugu canke habaye intambara bigatuma mpunga igihugu kuja hanze ubu ntushobora gusha mu mutwe ati ngiye kurondera ubuzima hanze kubera iki nibibwirwaruka kuradukurikirana igituma wewe ubu wo kuzanira indege tuje hanze guhiga ubuzima utojaye ikintu nobwira urwaruka ego guhiga ubuzima ni vyiza kuko hari igihe hamwe vyanka ahandi bigashoboka mugabo nk'urwaruka mbona ruhurumbiye gusohoka igihugu muri iki gihe babihurumbiye ku bwinshi ico nobabwira usohotse igihugu uteganya gukira no gupfa amahirwe mbere novuga ko amahirwe menshi abarayo gupfa icambere umaze kuburi mu gihugu c'abandi hakagira nk'ikosa riba muri quartier uba moce muri commune urimwo bivana n'inyene mu bindi bihugu bavyita ugaca usanga bishe nk'umuntu aho muherereye bahera ku muetranje umuntu atavuka muri ico gihugu ubu uri wabikoze utabikoze ujana n'abandi ikigize kabiri nkanje ndashobora kuba ndiko ntembera nk'akaroro i Kampala hakaza nk'umuntu avuka i Kampala umugande akanyaka telefone yanje ku makofe menshi sinja kwitwara bongeye kwitwara baca bambaza none wewe visa ikwemera kuba muri iki gihugu irihe baca bakunyanyasa indane mu gasho ubu uri risk yo kugwayo indane mu gasho kuko ntugiragiye kurikirano ikigize kandi uri hanze nta tegeko na rimwe wewe rihariri kurengera umaze kubuni mu gihugu c'abandi sinibaza ko ngira ngo nkabari buraya bobo ngira ngo kamitende karimo ko kwiburaya ntaho ndagera mugangerageje kumva kuko maze kuba ndi nk'Ikampala cendi Nairobi mba ndi mu nzira y'abantu bavuye za Sudani abavuye za Chad abavuye za hehe bose turahura tukaganira nkaca numva ibihugu vyo muri Afrika hafi ya byose ni kimwe nta tegeko na rimwe riba ari kurengera wewe utari mu gihugu ciwanyu mbega wewe aho waja muri ivyo bihugu kurarondera ubuzima wakora iki nimba atari banga umaze gusohoka igihugu nta kazi nakamwe udakora kuko nta soni ngo ndabonana n'umuntu w'iwacu ngo ntwenge jewe akenshi nakora ibintu vyo gucukura inzahabu dufate umuntu agiye kuba akora ico gikorwa ciwe mu kindi gihugu c'ahandi hantu biroroha kubitahana umwimbu yaronse akawujana akawukoresha uko yipfuza bimeze gute ntawo bideha no kuri utwawe warondeye woshima ko ari utwi wawe udushikanya ha mu gihugu na cane ko bavanga inyakamwe inyagakamwe igashimishikanye urya mugani urakora cane ku bantu basohotse igihugu kuko hari usanga bene igihugu ubu ngaho hantu bakorana n'igipolisi caho hantu bakambura abantu ibyo bafise bakabakubita no kubica bakabica hariho watubwiye ko baca bakwaka visa mbega nk'abafise visa abari bisanzo barashaka gutora telefone nk'akaroro waduha kuri telefone sanzo ufise visa bakanyaka telefone ndashobora kuja kwitwara eko visa uyifise usivye ko ibihugu byacu byo muri Afrika visa igoye kandi zimvye uyifise urashobora kuja kwitwara kuko mwako kanya ufise ibyangombwa bikwemera kubaho hantu muga naho nyene bidasigura ko batakwiba barakwiba ukaba wobura uwakwivye ukacuheberana hariho ugwaruka rwinshi muri iyi minsi ruko ruriyandikisha rumaze kumva ko hari ibihugu byo byarasinyanira amasezerano na leta ni nka Arabia Saudite hari nabandi biyandikisha mu bihugu bitarasinyanira n'amasezerano na leta kugira gusa baje kurondera ubuzima mu byo bihugu bya za Qatar Arabia Saudite n'ahandi henshi hatandukanye cyane ku bihugu by'abarabu nakahe kamubatera akamono batera abo bantu nuko atova mu gihugu yibaza ngo agiye mu munezero kuko bo biyumvira ngo babagiye muri paradizo siko biri bamwe birabatokera abandi bikabankira ega amaheruka yaronka muvuga sangu yaronka ubabaye cyane urushe cyane kuko nko mu bihugu by'abarabu ngirageje kuganira n'abavayo uwavayo akenshi ntasubirayo kubera ivyo yaboneyeyo kuko bobo nta mpuhwe z'umuntu yirabura bagira nta mbabazi z'umuntu yirabura bakunze kugira si kenshi bagukoresha kujya kw'imashini kujya ku gikoko umuntu wese rero yumvira gusohoka igihugu sindamutumiriye ngo sindamuciye intege kandi nanamuteye intege kurondera ni byiza mugabe catogenda yashize mu bwenge ntashiremwo ko agiye ahantu heza cyane oya ntabara ahantu heza cyane
hari igihe byanka ugasanga ubayeho nabi cane no kugwayo benshi baragwaye muhora mu vyumva. Mubu Jackson reka tugushimire cyane kukungene twaguhamagaye ugashobora kuheba ibyo wari urimo ugafata umwanya kugira ushobore kwicara na twebwe ushobora kuduha ikiganiro kugira gishobora gufasha abantu benshi nk'ugwaruka cyane cyane nizere ko n'undi munsi twasubiye kubatumira muzotwitaba kuri Maba Media TV. Nta kibazo ndahari. Murakoze cyane rero mu gihe bihe byiza. Namwe murakoze cyane. Bakunze Maba Media TV namwe reka tubashimire turazi neza ko mudukurikirana turabakunda ariko kandi raba ko telefone yawe wari kurakurikira kino kiganiro cya Maba Media TV raba hariya munsi y'iki kiganiro gato urabe hajya handitse s'abonner cyangwa subscribe hama urabe kumaze gukorako umaze gukorako bandika abone canke subscribed aho byerekana yuko we wahejeje mugabo nimba utarabigira ukabona handitse s'abonner cyangwa ukabona handitse subscribe aho nyabuna korako hamucubona haragakengeri uce nakono ugakorako ucuraba nimba telefone yawe mu gifaransa ucuraba handitse toute nimbiri mu congereza uraba handitse all umaze gukorako kuri ako gakengeri aho handitse toute canke all bisigura ko ikiganiro cyose cya Maba Media TV tuzokoma dukora kizokoma kigushika mu telefone yawe atangorane nimwe naho ubutaha bye bye.